Mwaramutse mwese canke mwiriwe bivana aho muherereye ni Ezekiel Tungimana kaze mu kiganiro cacu tuyagwize kwezi kwa mbere indwi ya mbere uyu munsi numako tuganira ku gicapo canke igikorwa cyo kwihihangiro wifuza gushika ko mu buzima bwawe cyo twokwita plan de développement personnel. Majambo makere bayita mu kinofunofu bayita PDP. Turi mu mpera z'umwaka aho abatari bake bagagaza kwirimbura barabe ivyo bashitse ku mwaka wahera. Hari igihe barusaba abantu twirimbure mugazo tutateguye ibyo tuzokora. Bashaka kujana muri eglise cyangwa kukaza kubwira ngo raba neza ku mwaka wagenze. Kuraba ku mwaka wagenze biragoye utigeze utegura uraba kuzogenda. Hama tubakane mu gihugu wanagomba batari bake badategura. Nuko dufite abantu benshi bagerageza kubaho uko umunsi uje. Niyo ugize intego ndende cyangwa kubwira ngo wigize umuzungu cyangwa wigize umunyamahanga. Mugabo mu vy'ukuri iyo udateguye uba uri kurategura kunanirwa. Nkuko umenga yavuze yitwa Benjamin Franklin, if you fail to plan you are planning to fail. Nutategura uzo kurategura ikintu cyitwa kunanirwa. Rero uno mwaka wo muri 2024 ugiye gutangura cyangwa watanguye wewe wifuza gushika kuki? Wewe nirihe hangiro wihaye? Kugira ngo umenye ikintu wihaye nukumenya igicapo cyawe wifuza gushika. Icama no kugira iyerekwa. Iyerekwa canke vision. Wewe uravye aho uri umunsi. Wibona hehe muri amezi 12? Wibona hehe mu myaka 2 iri imbere? Wibona hehe mu myaka 3 iri imbere? Ni byiza kugira ihangiro ku gicapo kirekire. Mugabo vyongeye nimba utahora urigira ntiworitanga ubwo nyene ngo uce wihangiro ry'imyaka 5 canke imyaka 10. Ariko muri amezi 12 wewe wibona hehe? Mbega wumva wifuza gushika kuki? Mbega wumva wifuza kumera gute? Kubera iherekwa ni ikintu mvuga ngo sinziriye nkumera ijuku nibona ha mu myaka 10 mu myaka 10 nibona ha mu myaka 5. Ikibazo ni iki rero? Wowe wibona hehe muri amezi 12? Umaze kwandika yerekwa ryawe ubishoboye ryandika ahantu, bishoboye uje imprime urigira ahantu ryanditse. Kibi gicapo wamuza uvuga ati muri amezi 12 jewe nifuza gushika ngaha mu buzima bwanje. Muri amezi 12 jewe nzoba mezuko. Umaze rero kuba ufise iyerekwa uraza kwiha ihangiro objectif. Uraza kwiha ihangiro. Ihangiro rero yisunga aho wifuza gushika. Nk'akarorero mvuze ko nifuza kuba ubuzima busagutse. Ubuzima bwiza. Ico kintu kiri muri rusange. Mugabo uraza kwiha ihangiro. Mbega iyo tuvuze ubuzima bwiza umuntu ameze gute? Hari umuntu ku giti ciwiwe ico yita ubuzima bwiza ari gufungura 2 ku munsi kuko atahora afungura na rimwe. Hari undi ihangiro ryiwe ari gutera imbere agasomesha abana ku mashure meza kuko bahora biga afisa kanenga habona akifuza ko bunguruza. Umaze rero kuba ufise aho wifuza gushika ni kuvuga ngo n'ahantu hatandukanye naho uri uyu munsi. Uyu munsi wibona hehe? Mbega wibona hehe muri amezi 12? Wifuza gushika kuki? Ni yahe hangiro ufise? Ibi rero umaze kugira ihangiro urakeneye kumenya mbega ni ikihe kizokwerekana ko nageze kuri rya hangiro ryanje. Ibimenyetso vyerekana ko washitse. Ama indicateur. Ikizokwemeza ko nahashitse ni iki? Ikizokwemeza ko twatembere muhira tuzofungwa 3 ku munsi. Ikizokwemeza ko abana banje biga amashure meza nuko. Ikizokwemeza ni kuvuga ngo bya bindi uzoraba ugaca uvuga ngo bwa bundi narahashitse. Muri ico gihe birakorohera cyane kubera ubuzingo iki nico kigereranya, iki nico kinyereka kwa abantu nahashitse. Iciza rero cyo kugira urutonde, cyo kugira integuro y'ivyo wifuza gukora ko mu buzima ni kirumara kubanza kufisi yerekwa. Muri amezi 12
nifuza nibonaha muri amezi 12 nk'umuryango twibonaha. Kubera PDP irashobora gukorwa ku giti c'umuntu umwe cyangwa ku giti c'umuryango. Nibonaha twibonaha nk'umuryango. Ibyo twihariye nk'ihangiro twifuza gushikako nibi tukabitondeka. Ikindi rero muce mutora amavalere uturanga mutima. Aya mavalere muyagendereko mbega mu muryango canke wewe nikihe kintu uzoha agaciro. Niyo wagira ati nk'akarorero jewe nifuza ko uno mwaka mu kazi kanje ka misi yose ndakeneye amakuru atorokanijwe neza yo kwizera. Ico gihe nimbara amakuru ugomba ni kuvuga yuko mu turanga mutima twawe ntuzoha agaciro ikinyoma, ntuzoha agaciro urusaku. Bisigura ngo ico je mpa agaciro niki. Muraza kuraba mu komera kino cigwa turaza kuvuga amafaranga. Amafaranga bako tuyavuga tutahura neza yuko amafaranga yacu aja ahantu duha agaciro. Nikihe kintu we mu buzima uha agaciro. Uno mwaka wifuza kugenda ku mafaranga yawe, wifuza kugenda kuturanga mutima utwara. Mbega ari ahantu umuntu ufise gasorobo urifuza gutera imbere ingene uha agaciro abantu. Mbega urifuza guha agaciro inkuru yizewe, wowe nibihe bintu uha agaciro. Mbega uyu mwaka iruhande ko mufise integrite, ubuziranenge canke ubwizigigwa, niyo yindi valere mwifuza mu muryango wanyu cyangwa ku kazi wawe wo ku giti cawe woshira mu ngiro. Umaze yo kumenya ico ucuza rero gacugira urutonde rw'ibikorwa. Gushika ngaha twamaze kwa dufise yerekwa nk'umuryango cyangwa jewe ndafise ihangiro nihaye. Hama ikindi ndafise ikizokwerekana ko nahageze. Hama ubwa kane jewe canke umuryango wanje uyu mwaka aya mavalere yacu 3 canke 4 canke 2 aya ni ntabanduka. Umuntu wese azoza atayashigikiye ntituzokorana. Umaze no kumenya ko uwo muntu atayashigikiye mutazokorana, bigufasha kumenya yuko abo mukorana baribo nabo uhakaze abaribo. Ucugira rero urutonde rw'ibikorwa. Urutonde rw'ibikorwa navyo vyoroshe neza nabyo nyene vyanditse. Ukandika ibikorwa wifuza gukora. Ni kuvuga ngo ukagira utwumba. Icambere wandika ico nifuza gushikako. Ico nifuza gushikako. Hama ikirukene kwiyumvira. Mbega ni ryari nzoba naragishitseko. Ukeneye kumenya ngo mbega ni ryari nzoba naragishitseko. Kubera urashobora kwifuza ikintu mugabo ntumenye ryari uzoba waragishitseko. Umenya ati ico nifuza ryari nzoba naragishitseko. Hama ikindi ninde tuzogikorana. Urakeneye kumenya umuntu muzogikorana. Mbega umuntu barabizi. Mbega umuntu yifuza ko mujana mu rugendo barabizi. Nk'umuryango ugira ati turifuza kugura televiziyo mu mwaka shasha. Bisigura yuko abantu bose bakenewe. Muri uwo muryango abantu bose barakeneye kugira ico bakoze kugira ngo ya televiziyo igirente, ya televiziyo iboneke. Hama urakeneye kumenya igikenewe bikoresho bizokenerwa. Hama ninde nzokenera iki? Mbega nzokenera imodoka, mbega nzokenera imashini shasha kugira ahantu ndahashike. Hama n'amafaranga yawe nzosabwa, nzoba nkeneye amafaranga yawe. Hama amafaranga nzoba nkeneye. Hama icanyuma inyifato. Mbega hari inyifato shasha nifuza gukoresha muri buno buzima bwanje. Kino kintu nkeneye nifuza iki? Nzoba nagishitseko kino gihe, nzogikorana naka, nzokena amafaranga nuko. Ibintu rero birasaka mu nduri inyifato, niga kuziruka mu gitondo, niga gusoma ibitabo n'ibindi bintu. Rero muri iyo ntumbero yo kubahimiriza kugira iyerekwa n'ivyo yifuza gushaka mu buzima, nagarabara ibikorwa by'umuntu yitwa Guilherme Mukamisha afise ibitabo vyiza cyane. Bino bitabo n'amaplana adufasha gutegura umwaka wacu. Yaratunganije gose impapuro zibigize, aho wandika iyerekwa ryawe, aho ushira intumbero, ihangire y'umunsi.
ukamenya ngo uwo munsi nza gushaka kuri bino bintu. Rero kino gitabo gikeneye n'amafaranga 60 yonyene kikagufasha kikaguha ihangiro ryawe ukacandikamo ukacuzuza ku munsi ukazuririmbura ukaraba kw'ivyo wari wiyemeje wabikoze aho wari wifuza gushika wahashitse. Ico gihe uzokoroherwa maze umwaka ruheze uzokwiyumvira ngo mbega urabire hamwe mbega niwe vyanse niwe vyakunze. Ivyo ntivyokunda tudafise urutonde rw'ibyo twifuza gushikako mu buzima bwacu. Tutanga dufite iyo tuja dufite yerekwa twihaye ihangiro tukaraba ivyemeza ko twahashitse hama kandi tukadevelopa tukagira n'amavalere yacu tugenderako. Aya mavalere tukayakomunika haba mu muryango wacu bakayamenya maze tukatugira urutonde rw'ibyo tuzokora. Nzokeneye iki, nzogishika ryari, nzikora nande, nkene amafaranga na gute, yanyifato nkeneye. Bino bitabo rero bikenera birahari cyane kugira ngo bimufashe koroherwa no gutegura integuro yawe. Murakoze cyane gose mwese mwanyumvirije kandi mukabikira kino kiganiro cacu. Murakoze. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Je vous présente M. Charles, qui va nous aider pour la 11e émission. Charles Ambo, formateur. Comme vous le savez, notre mission principale, c'est de former et informer le public. Nous savons qu'il y a des gens qui sont confortables avec le français ou l'anglais. C'est pourquoi nous faisons le sous-titrage en anglais. Mais aujourd'hui, pour la 11e émission, c'est en français et sous-titré en kirundi. Merci beaucoup et bienvenue, Charles. Merci, Ezekiel. Quoi? Bonjour très chers amis, comme j'ai été présenté par Monsieur Ezekiel, je m'appelle Charles Epatz. On est dans l'émission Tuyaguize, ça veut dire multiplions-les. C'est la grande préoccupation de toutes les personnes qui se lancent dans les business. Comment faire plus d'argent? Sauf que le fait d'être concentré sur cette préoccupation nous fait passer à côté des choses les plus pertinentes. La plupart d'entrepreneurs se préoccupent de leur trésorerie. Et il y a une question très pertinente qu'ils oublient. La psychologie du leader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le business ne tient pas qu'à une seule ressource. Les ressources financières. Il y a aussi le temps. Il y a aussi les ressources matérielles. Et il y a aussi l'humain. Et l'humain est à la base de la production au sein d'une entreprise. Parce que c'est lui qui va disponibiliser son temps, mais c'est lui aussi qui va créer les finances et qui va créer les ressources matérielles. Alors, comment est-ce que nous pouvons gagner plus d'argent? Comment est-ce que nous pouvons multiplier notre argent en travaillant beaucoup plus sur l'humain? C'est ça la préoccupation d'aujourd'hui. Alors, pour pouvoir aller plus loin dans cette émission, je vais aborder la dimension du mindset, le mental d'un entrepreneur, ou alors l'état d'esprit de quelqu'un qui crée plus de revenus. C'est quoi la différence entre ceux qui gagnent plus et ceux qui échouent? Quelle est la différence entre les entrepreneurs qui arrivent à se distinguer dans leur domaine et ceux qui se contentent de paix? C'est ce qu'on va découvrir en abordant la notion du mindset. Alors, pour y arriver, je vais vous démontrer un petit cycle que j'appelle le cycle d'action massive. Alors, dans ce cycle, vous pouvez observer 4 éléments. D'un côté, nous avons le résultat. De l'autre côté, nous avons les actions. Nous avons les potentiels. Et ici, nous avons les croyances, les convictions, ou bref, les mindsets. Alors, lorsque nous essayons de résoudre les problèmes de trésorerie ou carrément de rentabilité au sein de nos entreprises, pour la plupart des fois, nous nous soucions de nos résultats. Sauf que dans le monde du business, il y a aussi les principes du visible et de l'invisible. Le résultat, c'est ce que nous voyons. Et c'est facile de pouvoir s'attaquer à ce qu'on voit. Les mindsets, les potentiels, c'est invisible, on ne les voit pas, du coup, on a du mal à pouvoir résoudre ces problèmes qui est en fond ou en profondeur. Alors, les entrepreneurs qui sont avisés ou les entrepreneurs à succès, ils se concentrent beaucoup plus sur la partie invisible de l'iceberg pour pouvoir manifester plus de résultats à l'extérieur. Et comment ils font? Ils travaillent sur leurs croyances en tant que businessman. Quand je parle de croyances, je parle de comment est-ce qu'ils se perçoivent, leur image de soi, l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, c'est la partie la plus importante. Dès qu'un entrepreneur arrive à concevoir une image positive de lui, lorsqu'un entrepreneur arrive en fait à se constituer une bonne opinion de lui-même, ça lui donne une possibilité de pouvoir accéder à plus de potentiel.
En fait, ce que vous devez savoir sur l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine n'est pas figée. Les potentiels avec lesquels tu vas naître, ce n'est pas les potentiels avec lesquels tu vas mourir. On sait tous très bien que le cerveau humain, il pèse pour la moyenne 1,4 kg. Ça veut dire que tous les humains, ils ont la même structure neuronale. Que ce soit Barack Obama, que ce soit Albert Einstein, que ce soit toi et moi, nous avons le même cerveau qui a une même structure. Mais toutes ces personnes qui réussissent, tous ces entrepreneurs qui se distinguent, ils savent développer leur potentiel mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se font former. Ça veut dire qu'ils vont payer des programmes qui leur permettent de pouvoir exploiter un maximum possible de leur potentiel. Ou carrément, ils vont pousser très loin leurs limites. Et lorsqu'ils poussent très loin leurs limites, ça va avoir automatiquement une répercussion sur leurs actions. La quantité du potentiel que nous utilisons en tant qu'entrepreneurs nous permet de pouvoir améliorer nos actions. Et donc, on aura plus d'actions qui seront massives, intenses, mais aussi efficaces. Lorsque nous agissons de manière efficace en tant qu'entrepreneur, ça nous donne la possibilité de pouvoir avoir des résultats que nous préférons ou carrément des résultats escomptés. Et lorsque nous avons des résultats escomptés ou des résultats satisfaisants, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur notre confiance en soi. Ça, c'est vraiment les sujets les plus pertinents dans l'écosystème entrepreneurial. Nous produisons en fonction de la confiance que nous avons en nous-mêmes. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent ces secrets. Voilà pourquoi ils ont des business qui battent toujours de l'aile. Les statistiques prouvent que sur les 100% des entreprises qui seront lancées en janvier, seulement 20% vont arriver à la fin de l'année. C'est quoi la différence entre ceux qui ont réussi à rester dans le combat et avec ceux qui vont se retirer sur le marché? Tout a un rapport avec leur mindset ou leur état d'esprit. Comment est-ce qu'ils vont gérer les obstacles? Comment est-ce qu'ils vont gérer les difficultés, les controverses qu'ils vont rencontrer sur le terrain? Parce que tous les entrepreneurs avisés, ils savent qu'il y a des événements et pour la plupart des fois, on n'a pas du contrôle total sur les événements. On peut avoir une bonne planification. On peut avoir des moyens au départ. On investit suffisamment d'argent parce qu'on est sûr qu'on a fait une très bonne étude du marché. Mais il arrive qu'il y a un événement qui nous surprend. C'est peut-être comme en 2020. Tous les entrepreneurs avaient fait des prévisions en janvier. Lorsqu'on arrive au mois d'avril, il y a eu Covid. Ça perturbait tous les plans des entrepreneurs. On est confinés, nous sommes obligés de travailler depuis la maison, on doit travailler en téléconférence. Tous les entrepreneurs qui n'étaient pas forts sur l'aspect mindset ont abandonné ou carrément ils ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le seul facteur de l'argent ne pouvait pas en fait définir qui est-ce qui vont pouvoir s'en sortir en tant qu'entrepreneur ou plutôt en tant que société. C'est pour dire quoi? Le plus grand travail que nous avons à faire en tant que businessman ou en tant qu'entrepreneur ou toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord travailler sur notre mindset, solidifier notre mindset. Il y a toujours des catégories de mindset. Il y a ce qu'on appelle un mindset limité et il y a ce qu'on appelle un mindset de croissance. Un mindset limité, c'est cette catégorie de personnes en fait qui se laissent abattre par les obstacles, par les difficultés, qui ne sont pas prêts à croître, à grandir avec les événements ou plutôt à s'adapter sur les cours des événements. Un mindset de croissance, c'est ce type de mental qui nous permet de nous adapter, qui nous permet en fait de nous recréer, de nous réinventer. Les systèmes peuvent s'effondrer et après, on s'est dit, ok, il faut recréer, il faut se relancer. Donald Trump nous a prouvé ça. À un moment, pendant la crise de 2008, il était multimillionnaire. Il a tout perdu. Et après, il n'a pas récupéré des millions, il a créé des milliards. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà travaillé sur son mental. Alors, il y a un philosophe qui a dit, avant de rencontrer un millionnaire extérieur, sache d'abord qu'il y a un millionnaire qui existe en lui. Ça veut dire que le plus grand travail des entrepreneurs se joue d'abord sur l'investissement en eux. Heureusement que nous sommes chez YouInvest. J'aimerais finir par vous dire quoi? Vous n'êtes pas censé
vous n'êtes pas seulement obligé d'investir sur vos business, même si c'est très important. Investissez sur le marketing, investissez dans la vente, investissez dans le bâtiment, le design. Tout ça, c'est très intéressant et c'est bon. Aussi, sachez très bien qu'il y a un autre côté qui est très pertinent, c'est l'investissement sur soi. N'oubliez pas d'investir en vous. Payez des programmes qui vous permettent de vous améliorer. Payez des formations, payez des livres. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire quoi? Et c'est la philosophie de ma vie. Nous pouvons tout perdre en tant que businessman. Nous pouvons perdre de l'argent, un employé. Nous pouvons perdre notre bâtiment, des investissements. Mais la seule chose qui nous reste à vie, la seule chose que nous ne pouvons pas perdre, c'est qui nous sommes devenus. Et ça demande de l'investissement. Ça demande de pouvoir travailler suffisamment sur soi. Alors pour finir, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Si j'étais un investisseur et que mon rôle était d'investir sur les êtres humains, je miserais sur quelqu'un qui est prêt à se challenger tous les jours. La question que j'ai envie de te poser, et j'aimerais que tu puisses me répondre en commentaire, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que le soir tu puisses te coucher étant fier de toi? Quelle petite action que tu poses chaque jour avec confiance en toi qui te permet de grandir au quotidien et qu'au bout de 10 ans, tu peux devenir cet entrepreneur que tu as toujours convoité. C'est Donald Trump, c'est Bill Gates africain, c'est Aliko Dangote. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui va te dire que dans 10 ans, tu as la possibilité de pouvoir non seulement grandir, mais aussi multiplier ton argent et devenir un entrepreneur à succès? Merci beaucoup et je vous demande de pouvoir vous abonner et partager cette émission pour que la plupart des personnes puissent y avoir accès. À la prochaine. mwese canke mwiriwe bivana aho muherereye. Icambere nagira mbanze nshimire by'umwihariko abantu bariko baraterera mu gusangiza kino kiganiro abandi bantu, hama no mu kuduha ama commentaire ariko arafasha kugira ngo dutere imbere muri kino kiganiro cacu. Mutibagiye kandi kugira sabone utarabikora, umaze kubikora turayimushimiye cyane. Uyu munsi ngomba ko tuganira kuri sije ijanye no kudemisiona cyangwa guhindura akazi. N'iryari tuvuga ko ini demission effective. Ni gihe aho wavuye igihe watanguza ikindi kintu bazoguherekeza akakubera abaguzi canke naho ugiye gukorera bizokwakirwa neza. Hari umuntu yambajije ati Ezekiel, none ibi vyiguze bikura hehe? Aya masije uziyakura hehe? Aya masije n'umusaruro w'imyaka 12 maze mperekeza abantu batandukanye nk'umucoach kandi nk'umwigisha canke umuformateur mu maformation atandukanye. Niho amasije yagiye araza, ni kuvuga amasije ari mu bantu twahuye abayampa abo twarafite ibibazo tukahakura sije. Uyu munsi rero uko umwaka uhera hari abantu bagira ivyiyumviro vyinshi bakifuza guhindura akazi. Umwaka ugahera ataragahindura akifuza kuhava ntihahave undi mwaka ugahera. Iruhande ya turafise abandi bantu batigeze babitegura n'umunsi n'umwe ukazabona ngo barahinduye akazi barahavuye. Turabira hamwe n'umunsi rero ni ibiki bituma umuntu yifuza kuva aho yahora akora. Hama icya kabiri ni gute wova aho ukora ukahava neza binashobotse mu byo ugiye gutangura abantu aho ukorera mwaramukorana bakakubera umugisha. Icyambere gituma abantu bifuza kuva aho bahora bakora nukutanezerwa, kurambirwa n'akazi. Ni kuvuga uyu muntu yarambiwe ntakinezerewe mu kazi. Birashobora kuva ku bintu byinshi, ashobora kuba afashwe nabi hama akumva akinyijwe. Gucinyizwa bisigura ngo akumva ko ingufu ziwe atanga zitajanye n'icaronka aho turi ku mwanya akoresha. Hari igihe abantu bumva barenganijwe mu kazi, les avantages zigatangwa ku bantu bamwe bamwe, undi muntu akumva ararenganijwe. Harimo ikindi gituma umuntu atanezerwa mu kazi, no kumenyera akazi. Tout simplement kubera abikoze imyaka plus de 10 ans, uyu muntu amaze kurambirwa. Akazi ni kakandi nyene. Kazo shaje ntihinduka. Kino cigwa rero kigabije gufasha umukozi uyu munsi akora ahantu kandi no gufasha umukoresha ingene yokoresha umukozi wiwe akamuvyaza umusaruro canke bikagira ikimazi kininiya. Uyu muntu rero yarambiwe n'akazi, umuntu abari desinteresse.
uyu muntu ikintu gikwiye kuhaba umukoresha nibaganire amuganirize amuhindura ibyo akora ni kuvuga ngo arabe bya bintu amaze imyaka 10 akora erega twumvikane biramaze kumurambira amaze imyaka 12 akora bya bintu nyene imyaka 5 akora bya bintu nyene hari n'abandi bantu batarambirwa je ni mu barambirwa cyane nkoze ikintu gisa umwanya wose rero iyi nimvo ituma abantu benshi babaho bakora kubera ko ntakibinezerewe biramurambiye byamushishe ntibikimeze kwa kundi aha rero iyo umukoresha atahabereye maso niwe acahomba kubera wa mukozi ariko arahembwa aza gukoresha umwanya munini ya muri ka kazi arimo kugira ngo aronke kandi kazi gashasha ikindi cya kabiri gituma abantu benshi bifuza kuva aho bakora ni iki cya kabiri ni kurondera akarusho kurondera akarusho kurondera akarusho kurondera akarusho rero aha haragoye rwose tubwiza kubanza kwiyumvira mbega akarusho umuntu arondera nakahe abandi barayamaze ngo umubindi wa munini ubundi utaraza bisigura ko ahantu uyu munsi kurakunda ejo hazoza ahandi hasumba umukozi rero arashobora kwifuza koroherwa akarusho kenshi karashobora kuba kari mu mafaranga abatari bakenze barondera akavuga ngo je nifuza kuronka ahantu nzohembwa gusuma nahora ndonka hama ikindi nuko hariho akarusho mu bijanye n'anakorera environnement mbega aho hantu abakorege biwe aho bakorana baramwungura ikimazi ico gihe umuntu ashobora guhindura akazi kugira ngo arondere akarusho yose amafaranga misi yose kashobora kuba kari ingene akazi gatunganijwe ikindi kijanye n'ingene umwanya w'umeze flexibility umukozi akifuza guhindura akazi kubera ko ahakora atari flexible kuvuga ngo akora amasaha canke ntibamworohereza niki ibashaka gutuma umukozi yifuza guhindura ikindi umuntu ashobora guhindurirwa akazi kwifuza kuhava nganyene arondera akarusho ni mu gihe yifuza ahantu bazomukarihiriza ubwenge renforcement de capacité ikireje kirankwege kicontwara ahandi hantu ni kuvuga ngo umukozi araba akiyumvira ataje nkora numva umenga ni initire baramaze kumvanga ivyo mfise vyose nibansubiriza ndakunda gutanga akagereranyo k'umucungwe umukoresha ari gafata umukozi nk'umucungwe akamukanya je yose ivuyemo agaca murekura ibi rero umukozi utaramurekura nawe nyine aba yicaye ariko ahandi hantu akora kubera yifuza kuba renforce ni kuvuga yifuza kugira ubumenyi bushasha nimba ariko urakora ahantu uyu munsi wumva wifuza akarusho ganiriza umukoresha wawe mubiganire ko murabe hari gusanga amafaranga wifuza atayahari mugabo agaca guha umwanya urenze uwahora uronka ni kuvuga ngo ico gihe mugahindura ibijyana flexibility y'ingene ukora icya gatatu gishobora gutuma umuntu yifuza guhindura akazi ni mu gihe yifuza kwikorera ibyiwe uyu muntu ahari aguwe neza ahari arafashwe neza ntarambiwe amerewe neza hama kandi ahari ubumenyi bwiwe barabwiyumvira ko aramuhaforsa mugabo uwo muntu muri we yifuza gutanguza akazi yifuza kurema akazi gashasha haraciye imyaka menga 4 demisiyoni naho nkora kugira ntangozi biko nakora uyu munsi nafise abakozi 20 bose hamwe ivyo nkora byose ni kuvuga ngo casha ico nashaka kwari uko niremera akazi hama ndagahezagize abandi ubu rero ikibazo gikomeye ni iki mbega imbere yo kutandukira kwikorera ivy'iwawe woba urakora iki nk'umukozi icambere wokora ni ukwitwarika akazi ka mugenzi wawe ba umukozi uyu munsi wifuza kwejo ni watanguza akazi kiwawe umuntu azakubera umukozi hari gihe twifuza abakozi beza mbega nawe umukozi mwiza ba umukozi uyu munsi wifuza igihe wotanguza business yawe icya kabiri hanuza abantu ganiriza abantu kubera iyo ngendo girufate hari abayifashe bagutanze mbega wumva hageze hari gihe abantu benshi bihuta gutakaza akazi bafise ngo bagiye gutanguza ivy'iwabo mbega nyine by the way ivy'iwawe ni ivyahe ngo je nitwa nahaka nikorera ivy'iwanje ivyawe ni ivyahe reka twese dukorera umuntu yitwa umuguzi ni kuvuga umuguzi akoze mu mfuko turadufunguye bisigura ko ako kazi nita kiwanje sa kiwanje mugabo nakiki nakumuguzi aro harasaba kwitanga tangura kwiyumvira kweganya amafaranga kuyaziganya kuyakoresha mu buryo butandukanye utegura hantu hawe maze uzosezere hageze nihagera rero wasezera akatari kenshi baje gukora ibintu bisa byo bahora bakora uwahora kubera umukoresha uyu munsi ejo n'atangura ivy'iwawe azokubera umuguzi wa mbere
rero kino cigwa kwa kurabira hamwe n'iryari ni demission iba effective n'iryari umuntu ava ahantu yahora akora bigenze neza mbega n'iryari bahava kubera barambiwe bataguwe neza ica kabiri barondera akarusho ica gatatu gutanguza ivy'iwawe rero wowe nk'umukozi ganiriza umukoresha wawe kugira ngo muje mu rugendo bigende neza murakoze cyane Yambu mwese bivanye n'umwe wese aherereye Jenny Inamahoro Chanel Karen nje kubaganiriza ivyerekeye Ndatora Volant ni company itanga abashofeur ushobora kuba ushaka kuduga ukaba ufise imodoka yawe ukaba ufise n'igitoro cawe ariko ukaba utarigera uduga uriko uratwara ukaba ukeneye umuntu ashobora kubigufashamwo turafise abashofeur nkuko mubibona turafise abashofeur ushobora kuronka abashofeur ababakobwa canke babashingantare turahari ku bwanyu ushobora kuba ufise abana baja ku mashure amasaha yo gusohoka n'amasaha yawe y'akazi bikaba bidahura ukaba ufise imodoka yawe n'igitoro cawe turahari ku bwanyu uhitana umushoferi hano noneho tukabibafashamwo mu kubatwara aho mwifuza kubajana muhira birashobora gushika ukaba wanyoye canke ukaba wumva ugwaye utameze neza birashika naho turafise abashoferi ku bwanyu ni nkuko bishobora gushika ukaba uri ku mapere menshi y'akazi canke uri mu nama kuri Zoom ugasanga ntufise ako kanya ko gutwara imodoka canke ni wofata iyo risque yo kuja utwara imodoka uri ku telefone aho hose hitana umushoferi hano turahari ku bwanyu ushobora kuba ushaka kugira delivery ku ma products ufise ku kazi turahari ku bwanyu turabibafashamo kino kibanza rero kibafasha guhitana umushoferi kugira ngo ingendo zanyu zigende neza numero zacu ni 76 745 745 kingire n'abandi twese hamwe dufate urugendo mu mutekano ntangere murakoze cyane